Ndabaramukije ndabipfuriza amahoro y'Imana kaze mwese muri kino kiganiro kigira ica 56 mu makuru y'amaze imisi avugwa hari ayerekeye indwi yahariwe umugwanyi yatangujwe n'umugambwe CNDD-FDD mu Burundi bwose. Hari kandi ivyerekeye ibinyamakuru vyahagaritswe n'urwego sense urwego rujejwe gucungera ibinyamakuru aho sense yahagaritse mu kiringo c'amezi 3 guhera ku igenekezo rya 11 ndamukiza uno mwaka urubuga abanyagihugu bashikiriza ko ivyumviro vyabo ku makuru yabashikirijwe n'ikinyamakuru Iwacu, ariko gushwe no munsi ugo rubuga abanyagihugu bahora bashikiriza ko ivyumviro ntirasubira kugurugwa. Amaradiyo BBC n'ijwi rya Amerika nayo yarahagaritswe amezi 6 guhera ku igenekezo rya ndwi Rusama uno mwaka nyene. Ikiringo c'ibihano caraheze, ariko nayo maradiyo ntarasubira gusamirana mu Burundi. Ibibazo sibike ni kuki ivyo binyamakuru bitarasubira kugurugwa. Ivyo tuza kwivugana rero n'abatumire no munsi ni babiri. Mpere kuri Edi Claude Ninazwe muramenyereye umesha makuru wa radio Inzamba agatika kawe. Ndakuramukije Edi Claude. Mwaramutse muco. Undi umesha makuru turi kumwe ni Jerome Kazabukeye. Ndakuramukije. Mwaramutse. Ego nibutse abariko baraturana tumviza yuko usanzwe ukorera ikinyamakuru Itara Burundi, ni ikinyamakuru gica ku buhinga ngurukana bumenyi internet. Ndabaye kaze mwese rero. Murakoze. Ego ikibazo ca mbere, indwi canke umunsi wahariwe umugwanyi ngira urakenewe mu Burundi Edi Claude? Kuvuga ko kenewe biragoye, mugabo abawushizeho ngira bariko barawuhimbaza no kubona ko kenewe, ariko nibaza ko kumbure umugwanyi umunsi mukuru wahariwe umugwanyi niba vyumva kumwe ntituvyumva kumwe ivyo mu Burundi ari umunsi wahariwe umugwanyi. Umugwanyi agwanira demokrasi, agwanira ku bintu bimera neza mu gihugu, ni kubera iki none batoshobora guhimbaza umunsi mukuru umutera iteka? Iyo tubonye uwo munsi mukuru ko bawitirira ntibaba bariko bavuga umugwanyi haranira hagati y'akazina muntu canke agwanira demokrasi, intwari ibereye nkuko intwari rusange nkuko murabivuga. Nuko tuba tubona ari umunsi mukuru w'umuce umwe w'abantu w'abarundi, kandi uwo munsi mukuru yuko uraba uko tumaze imisi tubibona usanga ari umunsi mukuru wo kwerekana inguvu za bamwe n'abandi. Ego Varisito Ndayishimiye arongoye umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD niwe yatanguje indwi yahariwe umugwanyi mu Burundi, akaba yavuze yuko demokrasi baharanira igihe bari mu ishamba ubu yiraye mu gihugu cose. Aranavuga ko ubu umurundi wese yidegemvya. Nivyo ga Jerome? Sinovyemera kuko nanje ndi umurundi, mugabo mu Burundi urabona ko ntariko ndidegemvya. Uwo munsi mukuru avuga w'umugwanyi sinibaza ko ari uwo mugwanyi vy'ukuri, kuko uwo mugwanyi urakenewe mu gihe haba hariho ivyiyumviro vyagwaniwe hama bigaca bishigwa imbere bikaboneka mu gihugu. None iyo demokrasi avuga ko bagwaniye hama hakaba hariho abo bagwana nabo batarimwo muri uwo muce w'abagwanyi, wari kuba umunsi mukuru w'abagwanyi mu gihe uhamagara ku mpande zose abo nabo bagwana bati harabaye ingwano, ubu rero turanywana, bakabereka ati urya yagwana n'uyu urya yagwana n'uyu, none barahana karimbi babanye neza. Mugabo ukuntu yabivuze bavuze yuko ahubwo n'icivugo kivuga yuko intambara urugamba twatanguje rurabandanya ngo mu kugwanya ubukene. Umva urugamba batanguje rubandanya, twibuke ubwo rugamba rwo ariko n'uruhe. Nukuvuga ubwo rugamba batanguje rwatanguye muri 93 ndibazi 1993 igihe incungu ya demokrasi yagandagurwa. Ico gihe rero haci haza injyane z'amoko. Ubwo rugamba rw'amoko rero rwatanguye, nimba rero rubandanya nukuvuga yaravuze ico bariko barakora ico arico. Ewe turega ko vyerekeye amoko, urabona hari abagwanyi abahoze abagwanyi bari mu CNDD-FDD, hari aba FNL, mu nyuma hari izindi zavuye zivuka bari mu ishamba ngo za KZFDD n'izindi zose. Mbega iyo CNDD-FDD iriko irahimbaza uwo munsi iyo ndwi yahariwe umugwanyi, ubwo abo bagwanyi bose bari mu Burundi abahoze abagwanyi bwo bariyumvamwo yuko uwo munsi mukuru yuko ubaha ikibanza
muri rusange bose ahubwo icyo mbona baravuga ati tuzohimbaza iki dushizeho umunsi mugabo biri kumwe mugabo ntibabona icokogwa igihe bavuze ati duhimbaze umunsi mukuru w'umugwanyi abagwanyi mu Burundi bivuga ngo abagwanyi abarundi bose n'abagwanyi mugabo uwo munsi mukuru akuba uwa bose mugabo bawuhaye intumbero bawo rero bajya abantu ko tubibona bari ku butegetsi ubwa mbere nk'iyo mvugo ya Evariste Ndayishimiye ngo umugambi uri ku butegetsi harimwo ubwishime bwinshi cyane kubera avuga yuko n'umunsi mukuru wo guhimbaza demokarasi bagwaniye ariko siko biri kandi ibitwa turavuga nabo bagendanye abo bagwaniye hamwe iyo ntwara demokarasi abo bahabuje hamwe demokarasi bari kumwe uno munsi batari kumwe baravyivugira ahantu garuka ku makuru twavuze aho twaha ijambo Radio Inzamba Jeremy Ngendakumana yabaye umugwanyi yari colonel nimba ntibagi hama atwara n'umugambwe uno munsi Evariste atwara bari kumurumva niwe nyamubwira ati ivyo bintu ubona bigenda gute niko yatubwiye atubwira ati iyo demokarasi ahubwo no kwihamenya abatwenze nabo bagwanye ngo rugamba guhaguza demokarasi ntibari kumwe rero ngarutse gucona ko ari ubwishimi nuko siga inkore ku maso abantu bitwa ko bagwaniye demokarasi barane demokarasi bari hehe uwabagiye imbere agafata idarapo Leonard Nyangoma bamushize bamufashe gute ari mu buhungiro agore mu mahanga urumva ari mu gihugu ciwe ariko abasigaye mu Burundi bavuga bati demokarasi yari amatora araba imigambi myinshi irahari amatora ameze gute imigambi myinshi imeze gute umugwanyi bari gushira ku ruhande canke bagashira hamwe batigeze bagwanira hamwe mugabo bose arabagwanya kandi tuza ari umugwanyi nkagwatsagato n'umugambi wiwe bariko bamucuranguza bamusabye ko ashinga uwundi arashinga no baracaburabuzwa barawumwankiye urumva matwa nsumira daye umenga agiye no gushinga agiye gusubira yaratwaye indi dossier yasohoye indi dossier ngira akosore twabamubwiye akosora nkanyara ariko bamwemerera bwo ntawe ubizi wasagato n'aba FNL biwe ejo twumvise mu ntara y'amakamba yuko hari umugamba ahubwo wo kubiruka ko n'abanywanyi biwe kugira ntibaze bacutse n'agatima ko kuja mu matora yimirije ariko arategurwa none wumva basi bafate nabo bagwanyi mwarako bavuga bo muri za kaze FTD bo mu yindi mihari yagwanye bafate babashire hamwe n'abajya uno munsi uwo munsi mukuru iyindwe yahari umugwanyi ahubwo n'amacakubiri abandanya avangura nabo bitswe ko arabagwanya kuko uno munsi uwo munsi mukuru ufise isanamu y'abagwanyi baba FDD ndazi ntabo mu FNL arimo ariko aribukwa hama ikindi birababaje bariko baravuga ko ari umugwanyi umunsi mukuru w'umugwanyi mu Burundi ko bavuze abagwanyi abarundi bose n'abagwanyi mugabo no ko biri kuvuze ngo abarundi bose n'abagwanyi none abarundi bose n'abagwanyi ko bahanira ko abari abasirikare bari mu ishamba hari n'abageze zimwe za SMO bari abanyeshuri ariko umva bose sabagwanyi urumva rero ivyo uvuga ngo umugwanyi niki urafise kugwana ku buryo bw'iwana ndafise kugwana mu buryo bwanje umukombata wafashe nko kugira akagwanya ubutegetsi agira ati hari vyimviro birashe ndiko ndagwanira none ubu dufate ko ego data uwo munsi mukuru wawushizeho iyi washizeho barifuza yuko ejo ko twumva ko ari abanandi bagiye gufata umuheto nabo bazobashiramo uwo munsi mukuru bakawuhimbaza hamwe nawe byakabihinda niba byari nako nakwereka uyu indwi bashiraho umunsi bashiraho daye numvise ko bashaka nuko uwo munsi uzwi mu misi mikuru y'igihugu aho abantu bataja ku kazi bagira gute bashaka kuza uwo munsi mukuru nyene uba umunsi mukuru w'igihugu uzoshirwa mu yandi ego nivyo nagomba kukwereka ko ahubwo nivyo ariko barategura nukwerekana biragoye kuvuga n'ubwishima ariko bashira hejuru umunsi mukuru w'umugwanyi erega igihe bagwana none baza ko bafashe ni igihugu bafashe ni igihugu babohoje munganira kuri ico gihe kurya ingwano ravye nke yatanguye aho bavuga ngo umugwanyi uraba usanga nk'abo bari bafise imyaka 17
muri 1993 uwo harura n'ingoga ngera yomfasha ni imyaka 42 ubu yafise abagwanye rero ico gihe bari abantu barenze nk'imyaka 18 ni kuvuga umunsi mukuru w'abagwanyi uriho ngaha ni uwo gukingira amabi y'abakoze amabi yakozwe mu ntambara baba abana baturiwe hehe murabizi ibintu by'intambara byinshi ibyo tubigarukako ariko reka ikibazo nashaka kubazana abahoze ku rugamba bari muri CNDD mu nyuma igahava iba CNDD FDD ubu turumva bamwe bariko bahabwa inyigisho za gisirikare murumvise yuko Kiribawondesi baba baraforomye imbonera kure zashika amajana 6 mu myaka iheze bashobora kubarenga abaye amajana 6 twumva mu gihugu hagati bazaronka inyigisho za gisirikare numva rengera ku bwabo urugamba rwacabandanya ego urugamba rurabandanya hari intambara batanguye Kiribawondesi muravyibuka bashira hamwe adaharanira ivyicaro vya politiki ariko aravuga ivya Kiribawondesi baragize amaformation ejo bundi rero hariho kura amakuru tuza twaronse yuko bashatse kugira ibintu vy'ubwoko bagire abagwanyi bari mu bwoko bumwe hama hageze yuko bagera ku ntambwe ikurikira baca basanga hari abandi bafise ibindi vyumviro vyuko bobo bavuga bati twoynywana n'abandi tudasangiye ubwoko intambara ikiranga ni kuvuga rero yuko urugamba batanguye rurabandanya rero urugwaruka bene wacu aba bafise imyaka ku 42 bari bafise barabamenera igihe batanguza urugamba bari bakwiriye kumenya yuko ari urwaruka rwatanzwe kubimaze generation sacrifiée mu gifaransa kuko umva bariko bigishwe ibintu umva mu rugamba gose urumva akoresha umuheto hari abapfa hari abakira hari abapfa n'abakira mugabo nk'ubu ni wasigura ingene urwaruka ariko ruko rurapfa kuko abagwanye mu gihe bavuga yuko intambara yahagaze muri 2008 mugabo abagwaruka rugaguma rupfa kandi rwavutse inyuma mu ntambara inyuma y'intambara dufate ivyo bintu wowe umvuga urugamba ariko rubandanya n'uruhe erega ndamwunganiye mugenzanje Kazabukeye ubwo rugamba uwo mugwanyi bariko barakira bariko baribuka nibajya bahangamye uraza abagwanye kweri bagize n'ingorane uno musi nta n'ishamwe ryo kubateza imbere harabacitse amaguru harababaye ibimuga abandi barapfa imiryango yabo baza kwira he bagira iki mugabo nuvuga ko nundi mugenzo wa politiki ugira berekane ko hari ico bakoze bahangamye hajya uwogenda gasesangura indani mu bagwanyi b'ukuri yosanga harimwo inzigo nyinshi bababaye ku mutima kubera batariko barafata ko bateza gufatwa ico baharaniye ahubwo bagiharaniye bakanakizira ubundazi ugiye hajya muri mitumba hari abantu bamugariye ku rugamba bajya tegetse uno munsi bashiraho uwo y'amafoto bacisha kuri WhatsApp ya Eduardo Nduwimana ariko arahimbaza umunsi mukuru yari yahimbaza umunsi muri isabukuru imyaka 19 yubatse ugwiwe abana hari amajambo yariko arandikwa kuri WhatsApp yagira bati raba twente twarugwanye mugabo batiza ca mu ishamba nibo bariko baramubizo byiza niki izo nzigo nishobora kurumva ujya mutsima wo ubutegetsi ntashobora gusangira bose ntashobora rero bajya bategetsi bitwa ko bagwanye bashiraho uwo munsi mukuru yindwe hariwe umugwanye bagomba kwerekana yuko babibutse mugabo ntashira hamwe n'iryo kwiteza imbere hari abo bafashe barashira ugasanga mu mashirahamwe nk'ayo abatwara amamoto abandi amakiyane y'iki mugabo baguma bakoresha amafoto berekanye umunsi mukuru w'abagwanyi bazanye ibijumbu berekana ko bahora bajya ibijumbu mu ishamba abo bagwaniye bahora babagaburira baracaje ibijumbu mugabo kubera bari babikumbuye baraje baravyifotozanya bariko barajya ibijumbu kujya no gutwenga abanyagihugu kuko nubu barabandanya bajya ibijumbu baracari mu bukene ahubwo nivyo bijumbu bazanye ajyaye ni yama za ntererano zo kunguvu baka abanyagihugu bobo umva ko bibandanye erega urabe nabajya babavyinira canke batambuka gisirikare kujya bahora bagira bambaye uzora ni kuntu baba bambaye bajya batahira urwago ni nabo uno munsi bakoresha mu ntara ati genda mukange hari agenda mugiriki rukambye bamwe bifatira indege canke akaba baraciye inzira canke aho bibera hamwe
utazopfubageze Ego reka dusubire inyuma gatoya muruka kuva bakiri mu ishamba yatangwa ari umuhari CNDD mu nyuma ihava iba umuhari CNDD FDD mu hari mu ntango z'umugwi n'amajana 990 dufate nko mu 1994 barica abanyagihugu kandi ahanini ugasanga bafatiye ku bwoko notanga karorero muruka abatutsi barenga 320 bo mu ikambi y'abatesha izabo yibugendana barabishe hari tariki hari mu mengo mu 97 nimba nihenze 96 ego hamunyuma muribuka igihe bica abakozi 98 bo mwishira hamwe gicayi iteza muri mukakaro 1996 muri mukakaro kandi igihumbi n'amajana 997 muribuka abagwanyi ba CNDD bagandagura abanyeshuri 40 bo ku seminari ntoya yibuta babanje gushaka kubavangura abatutsi hariya uruhande rumwe abahutu uruhande rumwe abanyeshuri baranka bahava babicira rimwe bose harabarokotse hama rero nubu abahoze arabagwanya CNDD baguma bica abantu mu Burundi muhora muvyumva turumva bakoresha rimwe imvugo y'amacakubiri y'ubwoko none ubwo guhimbaza indwi yahariwe yabahariwe sukubemeza ko ivyo bakora ari vyiza ari novuga ari bakora ibikora inka mu bisanzwe iyo ingwano yari mu Burundi bavuga ko ari yamoko inyuma yayo benshi barabonye ko itara yamoko hama vyukuri ari abantu bazize ubwoko kuva 1972 imbere yaho hari umugera wa macakubiri waje abantu baca barabihagarara ko amabi rero yarabaye urabona yuko 1993 ejo niwabona bahindura amazina bamwe bitwa ejo bakitwa bakabihindura amazina y'ibintu barimwo mugabo mu mutima benshi ntibaba barabihinduye uwo mugera wagumyemo ubu rero bariko bigisha abana babo ibintu vy'amacakubiri mugabo abana barabona yuko ibintu vy'amacakubiri ataho bifatiye kuko baba abatutsi barashobora gutwara abahutukazi abahutu bagatwara abatutsikazi ni ukuvuga yuko abantu benshi ubu barabona yuko ingwano y'amacakubiri ataho izobashikana erega ikindi uwo munsi mukuru bawushizeho ni ukugira biyerekana nabo nyene barabona yuko barazi yuko ikibazo kiri mu Burundi atari ingorane y'amoko abarundi baramaze kubirengera kandi rero ikibagoye nuko bibaza ko abo banyagihugu bato banyarucari batabibona muko babibona nabo nyene rero ivi bikuba biriko birakogwa birateye agahinda kuko harahungira bibagira reka ndagwa karorero bibagira hano hagiye baribagira yuko ngira bo bariko barafata abanyagihugu nk'abana sinzo gukunda kuvuga ngo igihugu si cyane nato yaraciye mu ishuri nawe bagenda atambaye ibirato imvunya zara mu mazi mu mutwe harakora ibuka hariya hari icibutso cujya munsi mukuru bashize mu munsi mukuru w'abagwanyi yacibutso uteruja za bubanza sindahabona neza ugira ushiki bubanza ku mukuru hari yavuze ati ntiyica ubwoko hica ubutegetsi urumva rero uno munsi wo baragerageza kwerekana yuko kumbure ico gihe bagwana bariko baragwanya intwaro mbi mugabo ugasanga ariko bashira imbere ivyamoko nawe nyene birafite ico bisigura igihe baza kugwana bavuga ko babuza demokrasi ahanini ko arogera babuze kumbure bavuga ko abatutsi bacinje abahutu hari byerekana mu gisirikare mu ntwara nkatandukanye umuntu yovuga ko uruhande rumwe rwari byo mugabo urabona nawe wico bashishije bakora bace bagira vya bindi none musi ivyo biko biraba ariko rabikora bacahazamo n'ubukunzi bw'inda gushikaho ubwabwo kwita ko bashobora kuba bariko barahabuza uno musi nibwo bwabateye ingorane basanze kwera ico kintu cinda abahutu benshi barapfuye n'uno musi bandanya bapfa n'abahunze benshi rabe n'abari mu butegetsi bari basangiye ubutegetsi 50% bari hanze y'igihugu abo bagwaniye hamwe urugamba uno musi rero bakakushishwe n'ubwoko twemeje n'amatora kugira bagarukane cya cizero ariko bayora bamaze gusesa uno musi rero uwo musi mukuru w'umugwanyi bagomba gusubira kwerekana ko bagihangamye kugwanira zina moto ariko
abarundi baraciye ubwevu igihugu si icana mu mutwe barazi ko ingorane hari atari ubwoko nkuko je n'umwe karivuga nshaka guteranya umutu n'umututsi no musi marerezuma iyo nyabwoko riko rategurwa nuto bafite tuvuga ngo ego barabitegura ko navyo bazoshika navyo bazoshika no remesha abantu ko nimba ubwoko bagomba kubuhonya n'ubw'Imana mugabo integuro iriho nivyo nako ndakubwira bibaza ko abantu ari batanguje gwari ubwo guhonya bajya banyarucari barabibabwira mugabo bakihorera nivyo aho ngira kubona bitarashobora no kuba ngo barundi atanga gucana mo nyene baba bimwe byahoze muri kahise ngira ni kwera abantu nyene mugani wawe ati baciye ubwenge babona yuko byo biko barabigisha bidafashe atakamaro yuko basura kandi gusubira guhorana ubwoko ngenco bituma bitarashoboka mu Burundi muvuga ko motwo bigarukako nako nabwiye ko bateguye ihunyabwoko bafata abo mu bwoko bumwe barabigisha bafashe ubwoko bw'abahutu bati nimba afise muvyara w'umutusi uwo muntu naje muri iyo neguro bariko baragisha inyigisho rero amakuru yava muri abo nyene ava muri abo batemera kuko nibavyemera bakaca baza kubwira abandi bahutu bafise imiryango batembaga abagore banyu nibo tuzoherako abo bana banyu nibo tuzoherako urumva ibintu bica biraba rero byarabangi mugabo erega ivyabaye mu gihugu cy'u Rwanda abari mu bafise inshuti birabaha icigwa bandi yego turangize n'intuze inkuru ya mbere twizera yuko abarundi batadoshoboza barakorera kuri izo nyigisho bariko barabigisha zo gucanishamo amoko kugira abana bariya bigumire ku butegetsi tandukerere ku nkuru igira akabiri ko mwanya kuri atujana aho sense ihagaritse ibinyamakuru ikaba yahagaritse mu kiringo c'amezi 3 guhera ku igenekezo rya 11 ndamukiza urubuga abanyagihugu bashikiriza ko ivyumviro vyabo makuru yashikirizwa n'ikinyamakuru Iwacu hari kandi BBC n'ijwi rya radio y'ijwi rya Amerika none bafata ibihano by'amezi 6 abo bose rero uko ari batatu ibihano ikiringo cararangiye mugabo gushika no munsi ntibasubira kandi gukora canke ntibasubira kwemererwa gukorera mu Burundi. Ikibazo rero ni iki Antoine Kaburahe ndabutse ko Antoine Kaburahe yatubwiye yuko bandikiye urwego sense bavuga bati ibihano mwadufatiye by'amezi 3 vyaraheze none dusubire gutangura kandi gukoresha urugero rubuga kugira abanyagihugu bazashikiza ivyimviro vyabo babicishe ku rubuga ngurukana bumenyi rw'iwacu ikinyamakuru Iwacu Burundi hama rero hari nta nyishu kuco munsi baramuha nkuko yabitubwiye ivyo ngire bafite ico bisigura Jerome yego birumvikana yuko ni kuki sense yabaye itaramwishuye mubwira ati tanga urukora kandi amezi 3 yaheranye ngira hezingira mu kwindwi ngo urabona gushwa no munsi mu 11 ntibarasubira kandi gukoresha urwo rubuga ubwo journal Iwacu sirafise ko bayitunganije bashaka kuba babona yuko mu gihe hari by'amakomantere atari karahaca amakuru bayatanze bayatohoje na leta re burya yarayizungukiramo bakabahama bakavuga bateka tura yuko babona inyungu vyatanga kuko nimba hata yavyungukiramo gute leta barunguka kuko nta sinibaze yuko hari mu journaliste yoba yarasansira iyo bitanzwe n'umuntu ashigikiye ubutegetsi agize commentaire yaragira commentaire kuri iyo nkuru hama nimba iyo nkuru itariyo abanyagihugu bayisomye bakarabana commentaire bakabona umuntu ati uyu muntu yanditse muri leta yatanze umuco kuri iki kuko nk'ubu we kugira ikinyamakuru kizosubire kugaruka kuri iyo nkuru catanze ni wundi mwanya kuko tugenda n'umwanya mwico gihe rero urumva jewe nibaze yuko na sense yasamaye kuko niyitaye ku neza y'abasomyi b'ikinyamakuru mwico gihe rero ni kuraba yuko bobandanya babivugana hama babahe uko ruhusha babandanye kuko n'abanyagihugu bakomanta contre batanga ivyumviro vyabo bitandukanye n'ivyo biba vyanditswe mu ico kinyamakuru nta ubu barabimwija Ewe Dicode Jerome avuze ati n'ubutegetsi bwaravyungukiramo kwera ivyumviro abana bari baze barashikiriza hariho ivyo asanga bihengamiye ku butegetsi ariko hariho n'ivyo vyumviro abona ko umuntu yanditse bana ko arakaragwanya agwanya ubutegetsi afatiye ku nkuru iba yashikirijwe benshi wasanga ari hamwe agira ati ndaronsa kanya ko gushikiriza ikiri ku mutima ntibavuge gusa ivyerekeye iyo nkuru ugasanga bavuze n'ivyo novuga bicafuza ubutegetsi ku bwawe ninde ariko aravyungukiramo kubona urwo rubuga kuri Iwacu utagikora je nazo ko atawuri karavyungukiramwo no kugira nabi gusa hama nibaza ko yaba leta
canke ikinyamakuru iwacu nta numwe ariko arunguka. Leta iserukiwe na sense yagomba kugenzura uko bikwiye ukuntu amakuru atangwa. Hama rero gusa birabaje kubera sintahura ingene ikinyamakuru iwacu uno munsi carahanye igihano kirahera giheze biranditse n'amezi 3 ari jewe cyose birangakora barampanye ndakurikiza mugaca acarindira gukora amahoro ushaka gusura gukora yarahanye ikirengo kirahera ahubwo ari jewe no subira kubandanya akazi kanje nkaraba ko ico bari bampoye no gerageza ikiringo caheze ariko ngira uravugana na SNS utihara ikiringo cararangiye barabona ko wasubiye carangiye uramenyeje uti nasubiye ikiringo carangiye barasura ntibasaba yego usa kuba hariho akantu birangora kuvuga mu kirundi autocensure nabo nyene bari kwera ashaka kubatinya ko yogirirwa nabi ariko baguhanye igihano caheze dufate mu kazi baguhagaritse mu kiringo cindwi ntarindira ko bazoza gukura muhira indwi iheze umukoresha araguhanye cyangwa gukurira yaguhanye ikiringo giheze urutonda ukazi cyangwa yaguhaniye uragerageza ntuzokisubire aba yaguhanye iwacu rero yarahanye sinumva ko nuboza gusubira gusaba igihano caheze mu kwindwi aho gushuna umunsi urumva haciye amezane ahubwo iwacu bariko baratubangamira twebwe abanyagihugu dusanzwe dukurikira amakuru twashikiriza ko n'iciyumviro rujya rubuga twashiza ko ivyiyumviro bariko baraduhohotera abanyagihugu dusanzwe dukunda kugirisha dushikirije ku makuru yashikirijwe hahandi leta ivyungukira ibona ikiva mu banyagihugu basomeye ya nkuru kuri iki niki sivyo Ego reka kuvyerekeye amaradiyo BBC ni na radio y'Ijwi ry'Amerika urongoye sense yavuze ati ndabarindiriye ndacabarindiriye bazi tuvugane ugira basure kandi kubandanya basamirana mu Burundi. Jerome ibihano byatanguye kugenekezo rya ndwi Rusama byahiranye mu ntango z'uku kwezi kwa Munyonyo ariko BBC ni radio y'Ijwi ry'Amerika ntibarasoba gukora mu Burundi. Ubwo kujya mukuru wa sense yavuze ati ndacabarindiriye ubwo ahanini uruhara ntiruri kuri bo birumvikana ko iyo babandikiye bari kwemera ko bakorana ibintu by'inyandiko mugabe ivyo bintu byo kubonana gutuma ko umuntu nguraza kandi mu Burundi batamutekano buriyo burya bashobora kuba baratinye bashobora kubangamirwa abamenyesha makuru benshi baciye bahunga hari n'abandi bashobora kuba batacimvamo mu Burundi ugasanga kuzoca kuzana abandi bamenyesha makuru bashasha biranabagora navyo nzi mugabo rego ko ejo twarabarondeye abo muri BBC na n'Ijwi ry'Amerika twashoboye kuronka gari batubwire ubo aho bahagaze yuko baba barashoboye gushaka kuvugana na sense kugira abashoboye gutora umuti iyo ngorane bashoboye gukora kandi mu Burundi ariko uko yabivuze umukuru wa sense ati nibaze tuvugane sinzi ko nituzi neza ko baraje Bujumbura gari bashoboye kuvugana nabo oya burya nka dufite nkajya amaradiyo yaturiwe mu Burundi baciye bahamagara nka Bobo Bujumbura ati RP yatugira tuyugurure mugabo ngo tuvugane weza ko vyoca vyoroha ingene ashikaye oya sokibona ni kuvuga n'abandi babatumye ko nawe umenye ico babatumanye ko reka ducagagure ko dusigaje imisegonda 30 gusa ariko wajya amaradiyo mpuzamakungu yabujijwe kuvugira hajya ibijya vyuma bisakaza amajwi yayo nivyo ujya munana nibo bafunze ariko iradiyo ntiyabujije gukora amenyesha makuru rero babandanya bakora kuri kwa yego mu bindi bihugu barashaka kumva amakuru yo muri Ijwi ry'Amerika na BBC yo mu Burundi no mu Burundi bashaka kuyumva abamenyesha makuru kujya bakutoza inkuru kaja kuri tele barabandanya akora akazi kabo kandi uburenganzira bwabo nijya novuga bajya amasinyo ya FM yajya amaradiyo yafunzwe ariko naho nyene ni kuri bya bibindi cyo kimwe no kuri bagenza cyo kiyama kuri wacu ni kiringo carahitse rero twizeye yuko abarundi bazosubira kuronka amakuru ya BBC n'Ijwi ry'Amerika abo bantu abanyamakuru bategerezwa kugenda cyose ateze kuvugana na sense kugira basubire gukora mu Burundi biragoye
kwaduka nkajya biba biragoye mugabo nk'iwacu ndumva ko ari nka jewe nofungura ajya amakomante kugira icyo ushikirije bikabandanya kuko sinibaza yuko bababwiye ati hagarika ikiringo giheze uza kubasaba ngo ugurura mugabo ni bya bindi ingoma yagukanzira aho mugahunga mu kirundi niko bavuga kumbure barindiriye ngira bazobivugana ariko bazose ko bavugana twizere yuko abarundi ivyo bihano bazobivamo bagasubira kandi kuronka aya makuru ya BBC na DG ya Amerika ndetse bagashobora no gushiza imiviro vyabo ku rubuga ngurukana bumenyi rw'ikinyamakuru iwacu reka rero ndabashimire Dicodine nahazwe na Jerome Kazabukeye ko ramwitavye gushoza gushikiza imviro vyanyu murakoze akanya kabaye gato ariko yego mugabo naco igicimviro mwagishikirije abantu bashoye kumva yeza Ego reka ndabashimira mwebwe mwese mwadukurikiranye n'abari muhega bw'ivyuma ndabashimiye bakurisha uko byose ubwira amasanamu n'amajwi abashikire arongoroye ndabahinda isango ni kuwa gatanu azoba ari kwigenekerezo rya 23 Munyonyo.